Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice c'8 umurongo wa 20 haravuga ngo maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, yakira mu bitungwa byose, mu bikoko byose bitazira no mu biguruka byose bitazira, abitangira kuri ico gicaniro ngo bibishikanwa ryo guturirwa. Dusangire ijambo rivuga ngo ushima uzokongerwa. Mu gihe cya Nowa abantu bakoze ibyaha byinshi, Imana iricuza icyo yaremeye umwana w'umuntu, hanyuma igira umugambi wo guherengeteza ibyari mu isi byose. Ariko Nowawe Uhoraho aramushima nk'uko Bibiliya itubwira. Amaze kumushima aramubwira ngo yubake ubwato, ko ari kugira ngo azomuhungishirizemwo mu gihe cy'umwuzure. Umwuzure umaze kuza yarinjiye mu bwato n'umuryango n'ibitungano Imana yamubwiye. Uwo mwuzure rero umaze guhera, Imana ibwira Nowa kuva mu bwato. Avuye mu bwato n'umuryango bari binjiranye n'ibitungwa byose bari binjiranye, hanyuma ikintu cya mbere Nowa yakoze yubakiye Uhoraho igicaniro, ngo agitangira kwishikanwa ryo guturirwa. Nsomye aya majambo nagiye gutahura yuko igicaniro yubakiye Uhoraho agitangira kwirishikanwa kari akaryo ko gushima Imana, ko Imana yamurokoye, ko Imana yamukijije n'umuryango n'ibi byose bari kumwe. Imbere yuko ukora ibindi byose, nimba hari icyo Imana yagukoreye, banza ushime. Hari igihe duca twirukanga tukaja gukora ibi na biriya canke tukavyibagira, tukanezerwa gusa tukavyibagira, nidushime n'Imana. Banza ushime, banza utange ishikanwa gishimwe nimba hari icyo Imana yakoze. Kandi mu bugingo bwawe ndazi ko hari igikomeye Imana yakoze cy'inkoramutima. Mbega warashimye? Kandi neje izokongera igukorere. Icyo no guhanura nuko ikintu cya mbere ukwiye kubanza gushima Imana, niho izokongera. Kuko Nowa ryashikanwa yatanga ku gicaniro ryahindutse umubabwe umotera neza Imana. Hanyuma Imana ikirirahira imuha isezerano yuko itazokongera kuvuma isi, itazokongera guherengeteza ibiri mu isi. Mu yandi majambo Nowa ahinduka intango shasha y'ubuzima, arabaho n'ibindi byose birabaho. Nowa yarongewe ikintu kidasanzwe. Mwene data niwashima ntuzoreka kongerwa. Reka twibukanye kandi ya nkuru y'abanyamibembe 10 batakambira Yesu ngo bakize imibembe. Yesu yarababwiye ngo nimugende, kwizera kwanyu kurabakijije, kandi baciye bagenda barakirira mu nzira. Bageze mu nzira barabona ko bakize, baranezerwa. Ariko umwe wenyene niwe yaciye asubira inyuma kwa Yesu aza gushima ko yamukijije. Abandi 9 bose barigira. Uwo muntu umwe hari ikindi kintu yungutse yahawe. Uwo muntu umwe uretse ko yari yakize imibembe, Yesu yaciye amuha n'ubugingo budashira, amuha agakiza. Atahukana gukira imibembe, ariko kandi atahukana agakiza. Niwashima ntuzoreka kongerwa mwene data. Ntuze wibagira ukorewe ikintu, imbere yuko ukora ibindi byose garuka ushime. Bwira Imana yuko ushima kubw'ivyo yakoze, kandi Imana ntizoreka kukongera. Nuko rero Yesu abahezagire.